uri Imana n'inganji, uri Imana n'amahoro, uri Imana bashobora byose. Turarengukanye Burundi imbere yawe n'abarundi bose twanje kuguhezagira Mana yacu kubihambaye n'ibikomeye warabidukoreye. Mana n'amatora 2020 itariki 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene. Uragahezagirwa Mana y'u Burundi, uragahezagirwa Mana mushobora byose, uragahezagirwa Mana udahinduka, Mana yuzuye ubwiza, Mana wuzuye gutabara, Mana wuzuye amasezerano, Mana wuzuye urukundo n'umunezero, uragahezagirwa. Abarundi turaje guhezagira kuko nawe uhezagira Burundi n'abarundi ukuduha umuhezagiro wawe wa mbere ugaragara gusumba watanze uburongozi bwose bw'u Burundi kuva ubu kibayeho. Turaje ko n'umunsi ugira gatatu itariki 30 ukwezi kwa gatanu umwaka wa kane ari umwaka wa 2020. Turaciye bugufi, turashitse hasi nk'indongozi mu nama nkuru inararibonye mugabo CNDD-FDD mu gishingo c'abagumyabanga bose no mu gishingo c'abarundi bose waduhaye kugararira mu gihe nk'iki. Tugushimiye ibihambaye n'ibikomeye warayikoze, kandi ibyo warayikoze warabidusezeraniye. Hari cyagiye to mu gikorane hano mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyene yuko tuzokwibonera agakiza irutuzanire, none agakiza twakabonye, intsinzi wayiduhaye, uragahezagirwa. Imbere yawe turengukanye Burundi, imbere yawe turabuhezagiye, turahezagiye abarundi, turahezagiye indongozi warayiduhaye, turahezagiye indongozi zariko zirafasha kurongora Burundi. Izi ndongozi shasha zimaze kuboneka turazihezagiye. Mana yacu zitwe kumuhezagiro wawe, umuhezagiro ube kuri bo, dushoroke ku barundi bose, kubuza no kubuza bacu. Uzobukoze Mana yacu. Turabasabiye amagara meza n'ubuzima bwiza no kuramba. Turabasabiye inkomezi, turabasabiye ubushizi bw'amanga, turabasabiye Mana yacu ubutwari n'ubuhizi n'ubutore. Mana yacu arongora Burundi barongowe na yampwe mu bashira mu ntare rushatsi kugira ngo Burundi buzo bwamane abagabo b'ijambo n'ijunja, Burundi butera imbere nk'umuzinga. Mana yacu turane ukayikana n'umugambwe turawuhezagiye, uyu mugambwe wagushize imbere ubwo ikibanza ca mbere unadushoboza no kugushira mu kibanza ca mbere wibizwa shingiro. Mana yacu aya mateka yose twakoreshejwe nawe urayandika muri ca gitabo cawe ntibagirano kugira ngo bagumyabanga bose abahari bazovuka bazamenye Imana yacu yuko twakumenye nk'Imana yacu, twakubonye nawe uratugira abana bawe, uratugira neza. Ayo mateka y'umugambwe CNDD-FDD nta wundi mugambwe urayashikako mu migambwe yose yatwitangiye imbere. Warakoze uragahabwa icubahiro, umuhezagiro waduhaye umugambwe CNDD-FDD natwe turiyemeje tuzokwama tukugendanira, tugukorera, tugushingira intahe bihambaye n'ibikomeye wagiye uradukorera. Mana yacu kino gicaniro uragikomeza, urakomeza no musozi w'amasezerano, uradukomereza kya gicaniro kugira ngo abarundi benshi baza bahakirire baharonkera ubuzima. Mana yacu abarundi bapfuye benshi bagwaye ingwara nyinshi zo ku mutima, zo ku mubiri, ingwara z'akaronda n'ingwara z'abadayimoni, impwemu mbi z'ugwango n'amacakubiri, abantu bamunzwe. Mana yacu n'imyuka mibi baza bahakirira no hantu. Turahezagiye ibyo waradukoreye byose, kandi turimitse intsinzi waraduhaye, turayimitse ku hino gicaniro, turimitse zino ndongozi muri ca gicaniro cawe, muri amasezerano yawe. Baza bagendera mu masezerano waduhaye, abarundi tuyinjiremwo turongowe na zino ndongozi duhaye, batubera umuhora uko dushitsako aya masezerano duhaye. Bino jambo twumvise muri Yosuwa igice 22 kuva ku murongo wa 1-8 turakiriye natwe umuhezagiro duhaye ucishije ku barongozi bacu bashasha. Mana yacu turasozere duhezagira Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu umugisha Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uzigame kandi urinde Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu umurikikize umunyonga hawe Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu ugire neza kandi urabigize Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu amaro y'Imana bashobora vyose mu Burundi no mu Barundi bose.
izina ry'Imana mushobora byose mu Burundi no mu Barundi bose guhera buno munsi n'ibidashira. Tugushimye ibyakoretse byose, tukwiziye kuri zoba ishobora kwicara mu isi no mu ijuru. Ni izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye. Amen.